iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, tukaba turi kw'igenekerezo ya 25 Rusama uyu mwaka w'2023. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye, turaza kugaruka ku biriko birabera mu mabohero agiye atandukanye, aho benshi bibaza aho umurwi CNIDH ujejwe ivy'agateka kazina muntu mu Burundi woba uri. Umwe akanavuga ko uyu murwi woba ari igikoresho c'ubutegetsi bukoresha mu guhonyanga agateka ka muntu, mbere ko n'ibiharuro uyu murwi utanga bitavugwa ko urumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ni vyinshi tugiye kuraba ko muri ano makuru biriko bibera mu mabohero agiye atandukanye, cane cane ibohero rya Mpimba ndetse n'ibohero rya Gitega, ndetse tukaza kubabwira n'umukenyezi yaraye arekuwe, vyose ukaza kuvyumviriza muri ano makuru. Kaze rero aho woba uherereye hose, abari ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Reka tuyatangurire mw'ibohero rikuru rya Mpimba, aho ngo Colonel Serge Nibigira akwiye kubazwa impamvu yashikije muri tingitinga abanyororo bavuye i Gitega. Nkuko hari amakuru twabagejeje ko ndetse na bimwe bikaba vyaranditswe ku mbuga ngurukana bumenyi, hari amakuru y'abanyororo 30 baherutse gukurwa mw'ibohero rikuru rya Gitega bungurizwa mu yandi mabohero. Ivyo bikaba vyarabaye inyuma y'urupfu rubabaje rw'umunyororo Leonidas Ngendazi avuga ko yishwe n'amahiri yakubiswe n'umukuru w'abanyororo wo mw'ibohero rikuru rya Gitega Japhet Atibu kw'igenekerezo ya 14 Rusama uyu mwaka w'2023. Kuva ubwo abandi banyororo bagumye basaba ubutungane kuri urwo rupfu. Aba 30 bakuwe Gitega nk'igihano ngo nibo batuma abandi banyororo baguma basaba ubutungane ku rupfu rwa Leonidas Ngendazi. Hari ikintu rero gitangaje, abanyororo 10 bajanywe mw'ibohero rikuru rya Mpimba bashikijwe mu gihano aho bita muri tingitingi aho mu Mpimba. Ubushinzwe aho mw'ikosorero ntabonana n'abandi banyororo, ubushizwe aho mw'ikosorero nta burenganzira bafise bwo kubonana n'abandi banyororo, kandi ntagira n'uburenganzira bwo kuramutswa nabiwe. Ariko abanyororo bajanywe mu Ruyigi n'imuramvya bo nta gihano nk'ico bahawe, bashikiye mu bandi banyororo nk'uko bisanzwe. Umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba Colonel Serge Nibigira batazera Gikona ngarakwiye rero gusigura impamvu we yashitse agafata nabi gutyo kose abo banyororo bavuye i Gitega. Ngeso yoba afise amategeko yisangije ngo canke yoba yarahawe amategeko yisa yo gukomesha abavuye i Gitega, mu gihe abayobozi b'amabohero ya Ruyigi na Muramvya bo batahawe ayo mategeko. Mu banyororo 10 bajanywe mw'ibohero rikuru rya Mpimba harimwo Colonel Leonidas Atungimana batazira Muporo, nibo batanguje urugamba rwa FDD, akaba yahagaritswe mu Nyakanga umwaka w'2015 yagezwa ko ari mu batemera ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Benshi rero bakibaza niba Gikona yoba amufitiye urwanko canke bwoba ari ubutegetsi bushaka kubabaza Muporo nk'uko kumupfungira ubusa vyoba bitari ibikwiye. Muri kino gihe kandi bivuga ko atana amazi ari mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Abanyororo bakaba bamaze imisi 3 bataronka amazi. Abanyororo barenga 4,000 barunze mu kibanza gito nk'ibohero rya Mpimba ntibagira amazi kuva ku wa mbere igenekerezo ya 22 Rusama uyu mwaka w'2023. Ni bwose ko hashobora kwaduka ingwara zikomeye. Ishirahamwe Regideso riri mu gace riri mu gihe hari n'ayandi makaritsiye yo mu gisagara ca Bujumbura avuga ko atagira amazi. Umwe mu bagize ico yashikirije yagize ati n'amahoro ndi mw'ibohero rya Mpimba, dutabarize bagira batwicishe inzara n'inyota. Kuva ku wa mbere nta nima ry'amazi iriboneka mw'ibohero, ngaho abantu twatangiye kunuka. Ubushuye nabwo buhari, ni ikibazo gikomeye cane.
umuyobozi ahejeje kuzana rwa ruduga rwa ntambabazi begeranije amabido kugira ngo abigenga mu rwego rwa sombasoma bagende kuvoma muri Tanganyika barabe ko boteka ibiharage. Kugeza ubu akadobo k'amazi kari kukagurwa hagati y'amafaranga 2,000 by'amafaranga y'amarundi ndetse n'2,500, nayo ibido yo ni hagati y'2,000 n'5,000 by'amafaranga y'amarundi. ngo nukuri iyo muvuze turazi ko abategetsi bumva, nyibaze ubu turabanyururu 4,367 ngo turi mu kazinga mutayobewe, amatoilette yose yazivye kuvejo, ubu twiteze korera canke ibindi bigwara bituruka ku isuku rike. Umuyobozi ngo yahamagaye abo muri protection civile bamwishuye ngo imodoka zitanga amazi imwe siho iri, iyindi nayo ngo yatobotse amapine. ngo yaterefone n'umuyobozi w'amazi muri Regideso ariko nawe ntamwitaba. Ati turasavye rwose mudutabarize, nubwo turi abanyururu turi abantu turagowe kweri aha twihebuye. Ni benshi rero bagize ico bashikiriza ku kibazo c'amazi, bavuga ko no mu Kanyosha kiri mu Kanyosha na Musaga bose bakabidogera ishirahamwe Regideso ko iguma mu gacerere mu bihe biba bitoroshe. Mu yandi makuru kandi reka tugaruke ku gakuru keza none ko Apoloni Ndayisaba n'abiwe bakaba baraye barekuwe. Inyuma y'ubutumwa butabariza umupfasoni Apoloni Ndayisaba n'abaryango biwe batanu bari bapfunzwe ku Gikenke, umugwi w'igihugu wigenguje ku gateka kazina muntu CNIDH waciye wihuta kurungika intumwa mu gasho ka komine Gisozi, kandi uwo mugwi wavuyeyo ubarekuje. Ubutumwa bwarungitswe n'uwatabarije uwo muryango yagize ati nizere ko wiriwe neza, nagira mfate kano kanya ndabashimire bimwe vy'imvamutima kubona mwarafasha akanya mugasoma ubutumwa bwacu mukanata ko mutabariza umuryango wari ufunzwe kubera akarenganyo. Ati kugene uno munsi kwigenekerezo ya 24 Rusama y'umwaka wa 2023 CNIDH yavyukiye imwaro aho bakoze igikorwa ciza cyane, bumvirije abari bapfunzwe hama mbere bagirwa ko basaba irekurwa rya bamwe bafungiwe ubusa, benshi barekuwe. Gese ivyo bikorwa vyo kwama biba kenshi no mu ntara zose, ngo bahejeje bahavuye bishikira kuri komine Gisozi barafata akanya ko kumviriza Ndayisaba Apoloni, aho baciye basaba ko arekurwa hamwe n'umuryango wiwe. Ibisigura ko basanze apfungiwe ubusa, ngo ntaworeka gushimira CNIDH kuko bashoboye gufata ingingo igoye vyari vyananiye komine na province, kandi bashizwe mu mabanga ngo batunganirize abo bajejwe. Dusabe kandi twizeye ko CNIDH igiye gufasha Ndayisaba Apoloni gusubizwa utwiwe, na cane bumvirize impande zose, hama mbere binakunze bashikire aho hari amatati bajanye na procureri. Twibutse ko procureri ko yoja arafata ingingo zijanye n'amategeko, kandi ko yagenywe ngo atunganiza abanyagihugu ataravye nkunzi canke umufuko ubombotse. Gatagihindutse rero CNIDH yabwiye Apoloni Ndayisaba ko bazoshika mwitongo kwitohorezo, kandi basize basavye ko atawusubira kuhakorera mpaka bahishikiye. Tubibutse ko uyu mupfasoni Apoloni yafashwe kuwa gatanu hezi igenekerezo ya 19 Rusama y'umwaka wa 2023 n'izindi nshuti ziwe zitanu bakaba barahise binjizwa agasho ka komine Gisozi. Igihe hashirwa habona video ya Apoloni Ndayisaba muri Ruhuhuma ariko aratabaza umukuru w'igihugu nyene cyubaye Evariste Ndayishimiye, buramatari w'intara ya Mwaro yarishikiye kumviriza ico kibazo, aca arasaba ko sentare ya Mwaro isubira kumwumviriza. Umuzo wa buramatari ico gihe wari watanze icizere. Uyu mupfasoni nta mabi atarabona kuko yarakubiswe imyaka myinshi cyane kugeza aho atemaguzwa umuhoro arakurwa amenyo abiri y'imbere. Banzubaze ngo yaje kwihagira uwo yarihagiye itongo ryiwe akaba yitwa Banzubaze, kuko ngo yihagira iryo tongo guhera mu mwaka wa 2012. ngo yarakoreshejwe Banzubaze yarakoreshejwe witwa Olivier Rijije, perezida w'ico gihe. Olivier yaheruka gutuma sentare y'intango ya Gisozi gushikiriza Ndayisaba Apoloni, sentare yaje riramushikiriza hari mu mwaka wa 2011.
ariko mu mwaka w'ibihumbi 2013 mu mpera haraje abacamanza imwaro basanga Ndayisaba muhira batamuteguje bazanye na Banzubaze Emmanuel. Ico gihe niwe yararongoye Université ya Mwaro. Basavye Ndayisaba ko yozana amakopi yatsindiye ku rubanza bakaraba kuko we batarazi umugambi wabo. Yarinjiye muhira arayazana, abayafashe baciye babwira Ndayisaba ko hari ico bagiye kuraba bazoyagarukana canke akaza kuyatora. Ako kanya rero abanyagihugu bariko baza kuraba ikibazanye baciye basemerera babwira Ndayisaba ati baraguhenze. Ndayisaba aca agerageza kwanka, ariko ico gihe bamwishe bamubwiye ko bomugunga kuko yaragiye imbere y'umuduga. Polisi bari kumwe niyo yamukweze baca barigira. Mu nyuma icakurikiye baciye bagenda gukura amakopi yose ashikiriza itongo Ndayisaba mu masentare, guhera muri sentare ya Gisozi baca bandika izindi kopi zishikiriza Banzubaze Emmanuel, ariko kuri ayo makopi baca barihenda ku ijambo ry'umutwe bandika ko Tribunal de Grande Injustice. Ndayisaba rero yaciye aja kwitura ibiro vy'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Komisiyo charge des affaires sociales baraje nabo kugira amatohoza, mbere baranadugana radio nkuru y'igihugu basanga ahubwo Banzubaze atarenganije Ndayisaba wenyine. Haciye hasohoka rero icegeranyo kivuye muri presidence gisaba ko Ndayisaba yoshikirizwa itongo ryiwe. Aho mbere haca hafatwa ingingo yo kubogoza juge Perezida Olivier. Ndayisaba aca abandanya akorera aho hantu, ariko mu nyuma yaretse kuhakorera abonye amabi menshi harimo gukubitwa, aravunika ukuboko, banamukura amenyo. Uwamukubise kubera yari yatumwe na Banzubaze yapfunzwe indwi imwe yonyene, ntacasubiye kuvugwa. Nta n'indi shakababaro Ndayisaba yahawe, amenyo yiwe ntiyasubijweho, mu kuboko harimwo icuma. Ngivyo rero amagorwa yashikiriye uyu mukenyezi ariko yaka itongo ryiwe. Kuri ubu rero akaba yari kujwe n'umurwi w'igihugu uje gugateka kazina muntu CNUDH. Ndabukengurukire rero tubanye muri ano makuru yaragazwe ko muri kano kanya. Fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wacu kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandajya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo nabo baje bamenya ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV, Imana ibahezagire.